turamaze iminsi twiga ibyindi byigwa bya gazi kuko twabishikije icya mbere n'icigwa n'icya kabiri. Nkuko rero abazanye umugambi w'inyigisho ya gazi bari batondetse bya byigwa nkuko twabiboretse. Iki cigwa tugiye twiga uno munsi c'indoto ya Diyama bari bakigize icya gatanu. Mugabo twebwe turiko turavyiga tubonye nyene byoshobora gufashanya, tubona umengo coba icya gatatu nkuko tubigize uno munsi, nabo bazokwigira icyumviro kindi. Iki cigwa ca Diyama rero kubera iki bakise icigwa ca Diyama? Ni ukubera Diyama n'akantu akabuye k'igiciro gakomeye cyane, karazimvye, abantu benshi bama bakicaniyeko, umenye ko gafise nturara kubera kaba kazimvye, gafise igiciro gikomeye. Baciye babona rero umengo urugo, umuryango ubayeho neza, umugabo n'umugore bakabana neza mu muryango, bifise igiciro nk'ica Diyama nyene. Niko murankurikiye? Igiciro nk'ica Diyama, nico gituma rero baciye biyumvira yuko boca bayita indoto ya Diyama. Murabizi ko n'Imana yari yaremye umugabo yarabonye ko umugore akenewe, sibyo? Uwo mubano rero w'abagabo n'abagore uteza kuba mwiza. Iyo umaze kuba mwiza ufise igiciro nk'icya Diyama. Diyama rero aho umushinga ntahe n'umupfasoni wiwe bicara hamwe bakaganira ku bibagoye mu muryango kugira bagire imigenderanire myiza hamwe nabo, umugabo n'umugore. Barashobora kubigira no mu mashirahamwe kumbure n'amano, mugabo hanini yabikora mu muryango. Bivuga yuko rero umugore n'umugabo iyo bicaranye bakaganira, umwe wese akavuga ibimuryohera n'ibimubihira, uwundi akavuga n'ibimubihira, bakabyumvikanako. Mwe mwumva hameze gute abantu? Abari muri paradi n'akajuru gatoya bamaze kumvikana. Akenshi mu ngo z'abarundi n'izibura n'iz'abandi nico kimwe, harabamo utwo tuntu bavuga ngo ntazibana zidafata. Aya mahembe rero turiko turagabanya, tugomba tuyace n'iki kigo cya Diyama, sibyo? Iki Diyama bacigisha gute? Uko bacigisha baracapa ngene Diyama ikindi uko bimeze. Ibimeze intambwe ya mbere gifite intambwe zitanu nazo nyene, kugira ibindi byigwa bifite intambwe zitanu. Intambwe ya mbere ni gucapa. Reka twandike intambwe kugira mugende bazikurikira. Intambwe ya mbere gucapa Diyama. Niko murankurikire? Mu kuyicapa Diyama imeze gutya. Murayibona ngene kimeze? Aha rero ucuyicamwo ibipande nk'uko. Sibyo? Aha hejuru rero umupfasoni uracapa uruhande rw'umupfasoni, ugacapa mu mupfasoni. Sibyo? Aha mu ruhande naho uracapamo umugabo. Sibyo? Iyo ni intambwe. Aha uracamwo umurongo uhaca hagati ugabura iyi Diyama mo kabiri. No ngaha ndashobora kugacamo ibihimba bine. Musanze ukiyemo bwa kabiri ndashobora gucamo kandi sibyo? Habayemo ibihimba
sibyo? Ndaciyemo ibihimba bine, ibihimba bine, kimwe, bibiri, bitatu, bine. Muriko murankurikira? Aha intambwe ya mbere ni rero yo gucapamwo iyi diyama. Ni intambwe ya mbere. Waje kuyicapa. Intambwe ya kabiri rero. Intambwe ya kabiri, aha hejuru ku ruhande rw'umupfasoni ushiraho ibintu akunda cyane. Aha hejuru kuri umurongo wo hepfo ibintu akunda cyane ko umugabo yomugirira. Havyo muzi bwo ushobora kubabwira mwe nk'abapfasoni, ntacyo muzi mushobora kubwira abagabo canke n'abagabo bashobora kubwira abagore ibintu akunda ubimukoreye atakunezerererwa cyane akagushima. Biko murankurikira? N'umugabo arafise ibintu yobwira umugore amukoreye byoba byiza cyane bigashima. Kandi ibi bintu rero ntimwave mwaza ngo ibintu byo kuguha bivuye ku mwimbu canke bivuye ku mahera canke bivuye ku bintu by'ibyo. Oya, sivyo. Ni ibintu biva bivuye ku mutima. Ibintu akora ari mu nyifato, ari mu nyene yitwara, abigukoreye ushobora kuba woca umukunda gusumba. Muriko murankurikira? Iyi ni intambwe igira kabiri rero. Aha kuri hejuru uwandika ibyo akunda, ibyo ukunda cyane uwo mubarira kugira kugirira. Nawe nyene yogira ahantu ibyo akunda cyane ashobora kugirira. Aha hepfo ashiraho ibyo yokunda buke buke, naho utobimugirira atacyo byokonona. No ngaho arico kimwe ashiraho ibyo akunda cyane, naho utobimugirira atacyo byokonona. Nuko bimeze. Aha dufate ko ari intambwe igira kangahe? Kabiri. Intambwe igira kabiri kandi abishire ngaha kugira ngo biboneke ko ari ngaha no ngaha. Aha naho muca mushiraho byo muhuriyeko, ibyo ashobora kugirira mugaca muhurirako. Yo ni intambwe igira kabiri. Intambwe igira gatatu muca muja hepfo. Aha hepfo mucapamwe ibintu yanka cyane, hamwe bimugiriye no gusambura urugo gosambuka. Mufasoni arashiraho ibintu bimugiriye no gusambuka, mwamye maja kumbure kubitora mwebwe nyene nimwe mu biva kuvi wanyu ko murabagabo n'abagore mashaka guca mugira. Naho umugabo arakubwira ibintu bibi cyane, hamwe bikoze no gusambura yo rusambura. Kera barabirukana, sinzi ko bakakirukana, mugabo ibyo sivyo dushira imbere. Mugabo turongorana mu buryo bukwiye. Aha naho hejuru yaho umugore arakubwira ibintu yanka buke buke, naho bikora atangorane byotera. Aha naho nyene arashyaho ibintu naho byanka atangorane byoshobora gutera mu rugo. Iyo ni intambwe ya gatatu. Mureko murankurikira? Izi zibiri ni intambwe ya gatatu. Aha naho intambwe ya kane baca buzuza ngaha hagati ibyo bahurirako. No kuvuga hejuru ibyo bakunda cyane, mukunda cyane mugasanga mwahuriyeko mubishira ngaha hagati. Ibyo mukunda buke buke atacyo byokonona, naho mwo batobikugirira ucubishira ngaha. Muriko murakurikira? Ibyo yanka cyane ubikoze yo nasambura ugasanga mwabihuriyeko, hari ibyo mushaka guhurirako n'ubundi bica bija ngaha. Hanyuma ibyo mwanka buke buke mugahurirako nivyo bica bija ngaha. Yo ni intambwe igira kane. Reka ndayishire ngaha ko ari ya kane yose hamwe. Intambwe igira kane. Muri ivyo tuba twashizeho rero niho haca havamwo ibyo hindurwa, ibyo hinduka kugira ngo urugo rwanyu rumere neza. Hanyuma rero tukabona ibyo twanka kwanka twese tukabikuramo. Hanyuma hakaba n'ibintu mwoshira imbere mubona mwokunda gusumba, mwovuga ati ibi mwoba byo bandanya bikogwa. Ni byiza byo bandanya bikogwa. Reka turumvikana? Reka tubishiremwo rero. Tugaragaze kugira nk'akarorero kugira tubishiremwo n'abandi bariko barabikurikirana ku mbonesha kure
bashobore kubona ko navyo bo boshiramwo nivyo ntidushiramwo bimwe mugabo birakwiriye yuko tubishiramwo tukagira nk'akarorero. Aha umupfasoni ibintu wobwira umushinga ntawe wawe ukunda cyane nibiki? Urashobora kumubwira ati uranzanira igitenge kuko igitenge usanga ugikunda cyane umupfasoni. Kwambara dufate ko ari kwambara. Yego. Kwambara neza. Urashobora kumubwira ati ndaguma agatenge kugira nambare neza nze ndaja mu bandi. Sawa. Uriko urabikora rero kenshi uriko urabikora utenda ucuza kuvyishapira niwe umenye ivyo ucapa. Kubera turiko turagira icigwa rero nacapye gutya sinzi ko bikwiranye ko ari igitenge. Mugabo hanini ntibijanye n'ibintu by'uburyo bijanye n'inyifato n'ivyo kwakira neza umugabo yataye. Aha, voilà. Wewe nivyo musaba cyangwa nivyo gusaba? Nivyo gusa nivyo umugabo rero. Umugabo biramunezera cyane mwakire neza cyane. None wowe ucapa gute? Reka ndaye umugore yapfukamye. Umugabo kugira uko iyo mwakire neza ugira gute? Akenshi ubwira mwakire abagabo neza mubakira gute? Ashitse uramusangarira ukarabo. Reka ncapere mwafatanye. Uno mugabo nanyuma nawe bagiye kugira gucapa yarambiriye baje nawe uhora umusoma yamvugira gutya basi hari sawa. Ikindi icyo ukunda buke buke icyo ukunda buke buke cyangwa ikintu ukunda cyane mube muvuga icyo mushaka ko turacyari mu cya gatatu mu ntu ya kabiri mu ntambwe ya kabiri. Ikintu ushaka ukunda cyane ko yokugirira. Cyenda ryoherwa gose iyo mvuye nko kwisoko nasumye kacha duhurira ku irembo yumvise mvuze aje kunyakira aje nasumye aje kukwakira akanda nyambira. Sawa sawa sindi ko cyoja hamwe n'iki cyangwa twakigira ukundi gushasha birasa neza ko ari birasa bon sawa. Ibindi ukunda bukebuke mukunda bukebuke naho yobigira cyangwa atabigire atacyo bigutwara atacyo byokonora mu rugo ni nk'ibi. Cyenda ryoherwa ari arambungabungira abana navyaye abagabura two gufungura abana barya bahaga baryohewe mbona abana batamba banezerewe. Mugabo naho atobigira ntacyo byogutwara aco vyo ntwara mugabo naho ndarushiriza mu kuryoherwa ariko arabikora. Reka ndamucape umugore capa soni wawe yicaye hasi byo ubwana nabwo buri ngaha buri karabugaburira. Ariko arabuha ibyo burya nabwo bwakiye. Sibyo? Icyo urashobora kukibona uti yego naho tugira neza mugasi ntakino mwirukana. Mugabo naho ndabikunda ariko arabikora. Ikintu umupfasoni nawe wokunda ukebuke naho tacyo byo gutwara naho tokigira tacyo byo gutwara. Ikintu nokunda umupfasoni wanje aje mushinga ntahaje noshobora kubona hari gihe ashobora kugorobeza ashitse amasaha arengeje ivyo ntacyo vyotwara ntacyo vyogira vyo kinogera bukebuke. Okay. Amasaha turashobora kuyicapa isaha sibyo? Yego. Gacapa isaha urabona ko mengo meze nkuko aje minwi aje nka saa
Bon. Engezi isaha irenze sibyo? Nta ngorane. Bon, reka tuje ku ntambwe igira gatatu. Ibintu umupfasoni yanka cyane. Urugo bikozwe yoca sambura. Ni nk'ibihe muravye. Igihe ushobora kubona iyo umugabo wawe ariko akwegana n'abandi bagore. Akwegana n'abandi bagore? Kanda mucapa umugabo wawe ariko uvuga uti shesi nshaka kumubona uri kwakwegana n'ibindi bigora. Icyo kintu cyanda cyanka gose. Ahubwo ugikoze no kusambuka gosambuka. Abagabo ikintu wanka cyane umugabo agize. Umugabo reka tubaze umugabo. Cyo umugabo yanka mugabo? Aranka kumbona ndi mu nzu y'umuntu ndahagenda keshi mu nzu y'umuntu aratinda nawe nyine akabyanka kuguma mbona mu rugo rw'uwo muntu. Aranka ko mguma gwenda mu mazu y'abandi. Kumugenda winjira mu mazu. Bize gutya ni sawa. Kumugenda wiyenzera mu yandi mazu y'abandi bantu uko wishakiye. Umugabo wawe yanka iki? Umugabo wanje aranka ko nkwegana n'abandi bagabo. Aranka ko kwegana n'ibindi bishinga nawe. Aravyanka sivyo? Ikintu mushaka kwanka buke buke umugore wawe yanka buke buke naho ugikora atacyo cyo mutwara n'igiki. Iyo umugabo wanje yirewe aratembera ntaje nko gukora byanka umugabo ntacyo bitwara mu rugo. Agiye ayitembera ntacyo bigutwara? Bo amfa ntivyosambu? Aravuga ati umugabo wanje arigiriye gutembera. Arigiye gutembera nawe uri kurakora. Nawe uri kurikora akazi nta ngorane bigutera. Abagabo nabo ibintu mubona mwanka mugabo naho bito muba muriko umugore yo bikora ntacyo byokonona mu rugo. Mugabo twumve umugabo ikintu wanka mugabo ubona naho yo gikora umugore wawe atacyo boshobora konona. Je nanka ndamutumye ikintu ko ngabira. Aranka kugara. Ngabiye kweje mbabara. Bigorana gucapa gusa mugabo murageragezana mufise umwanya murashaka kugicapa kuba umugabo wewe uraje uramubwiye ikintu. Bamutumye ugenda uzane kiriya kintu. Nawe aciye umugore yirabira hirya sibyo? Ati ndi akazi kawe birakuraba sibyo? Ibi urabyanka mugabo
naho bigira ntimwosambura kubera ibyo sibyo mumaze kuzuza rero iki kintu uze ibyo mukunda cyane n'ibyo bakunda buke buke n'ibyo banka cyane n'ibyo banka buke buke murashobora kubona ibintu mushobora guhuriza aho ngaha aha nuko tutacapye byinshi kandi iyo twacapye byinshi hariho ibyari guca biza guhurira ngaha ku rwego rwa mbere bihurira ngaha ku rwego rwa kabiri bihurira ngaha ku rwego rwa gatatu ibyo banka nabyo ibikuru bihurira ngaha ibyo banka buke buke bihurira ngaha birafata umwanya rero kugira ngo mucape hanyuma mubone ibyo guhura n'ibidahura muguma mukora iyo karo rero mwiko murankurikira nimwaja mu migwi muraja kubicapa byinshi cyo tuzana ibyo duhurira ko ngaha hamwe hose hanyuma duce turaba intambwe ya kane iya gatanu nayo tujya kubona byiza twogumana na bibi twohindura mwiko murankurikira mu byo muja kuzana intambwe ya gatanu turaja kubona ibyo twogumana neza no ngaho ibyo twogumana tugatoramo kandi n'ibyo twoca ibyo tugumana tujya kubishyira mu mujingi n'ikaramu isa gutya ibyo twanka nabyo turaja kubiraba ukuntu tubigira tubishyire ko agasaraba kabyanka sawa ubu rero mwoshobora kugenda mu migwi mugaca mucapa hanyuma rero ariko navuga mwashobora guca mugenda mu migwi mwacumvise ngene bagicapa urumva aha nsubiremo gato kugira ngo dutahure neza uba intambwe ya mbere no gucapa diyama sibyo imeze kenshi imeze nk'uko nyene abarizi barayizi karera cyane gasa neza cyane intambwe ya kabiri ni iki gice c'ivyo mukunda urumva umugore acapa ivyo akunda ngaha mu gahande gwiwe cyane ashobora gucapa n'ibyo akunda buke buke bitosambura urugo bitacyo byo konona umugabo aracapa ibyo akunda cyane ngaha n'ibyo akunda buke buke atacyo byo konona iyo ni intambwe ya kabiri intambwe ya gatatu muracapa ibyo mwanka nabyo nyene umugore aracapa ibyo yanka cyane hano hanyuma n'ibyo yanka buke buke atacyo byo konona umugabo aracapa ibyo yanka cyane ino hanyuma n'ibyo yanka buke buke atacyo byo konona mumaze gucapa mu cyo gihe rero ibijyo muja guhurira ko kunze ku rwego rwose bica biza bitumbereye kuri nyagwego aha hagati hanyuma rero mumaze kubicapa tumaze kubona ibyo duhurira ko canke n'ibyo byose bifise turaja kuraba tuti iki nico tukagira vema iki nico kugumana iki nacyo nico kwa ibintu bya gucyo ni cyane ngaha ayo mumaze gutunganya ngaha rero muja musanga mwakuyeho mwe mwanka umwaka akabyemera mukemenya ko azobiheba urugo rushatu bugenda neza cyane mugasanga mufite ya diyama mu nzu yanyu imibano ibanye neza bikazotuma muca mugira mutegura ya nteguro y'iterambere mwumvikana murabyumva ntimubyumva natwe turazi ingo nyinshi z'abarundi zirameze ukuntu ntitwatinya kubivuga na twebwe naho tubayeho turabibona iyo abagabo ntibakunda kwicara n'abagore ngo bumvikane ku byo batumvikanako mugabo mushoboye kuzana umushinga ntawe wawe mukashika kuri iyi diyama mukagira iki gicapu cya diyama mukacumvikanako urugo ruba rugenze neza cyane muraheba ibyohebwa mugakomeza ibyokomera mugaca mukorana neza n'iterambere murakoze intambwe ya gatanu navuze ko ari tujya kuyigira tumaze kubona mumaze gucapa tugaca tuvuga tufate nk'iki par exemple nk'iki ni cyiza cyane kije ni cyiza umva ko iyo bakwega n'abagore ni cyiza turadushirako ikaramu yirabura tugashirako n'agasaraba kumbure n'ushatse bikaboneka ko ikintu ari cyo guheba muvuganye akavuga ati yego ndemeye kuzogiheba urugo rwari kuratungana sibyo icyo tubona naho ngaha ona kuyambira umushinga ntahe si ikintu cyiza yemwe natwe tugishyira ko ibara ni icyo kugumana bishobotse mbere ukagiteza imbere gusumba niyo ntambwe ya gatanu rero sibyo
iyi ni intambwe ya gatanu, dufate ko tugize intambwe ya gatanu. Nuko rero reka tujya mu migwi tugerageze gucapa, tujya kuronka byinshi kumbure mu gucapa ibyo mushaka byose, kugeza aho mu bicapa mu bihande byabyo, hanyuma tugaca tubigira ikigwa kikaba tukigerejaho. Kandi n'umugore arakunda umugabo ari Ibi byose uwo mukabinyima mbwa kwamfasha kurima. Uwo mbwa tukaje babi. Utafasha kurima ntawo. Ndio mbwa ngo zanga isuka barayidura. turondere kimwe cy'abavuga Iterana kwambara kire mbwa nkabaziko. Kuna wogira kimwe gitenge n'ibisa. Hama kwirigara kuzana inusu y'ibihano. Ah, cyo bahurira ko. Vuga rero mu byo mwanka nabyo ni ya mbere umuzingi ni wa rwanda gatanu none vuga ibyo mwanka bukebuke bidasambuye ndabyanka mugabe ibintu byo nsambuza vuga wa mukenyezi aha twavutse uyu n'umugore uyu n'umugabo icyo umugore akunda cyane ko umugabo amugirira. Aha twavuze yuko umugore akunda umugabo cyane kandi akunda umugore cyane twakira akunda ku mugabo. Aha umugore ibyo umugore akunda cyakora igihe umugabo akunda ntiba yego ngira hano hajo nabyo ni byose ko birazana imico mibi cyane. Ibyo ni igihugu ibyo nacyo ni gunzi ninde yabikubwiye ko mutavura kuko iki kigo tugira twige ni indoto ya Diyama. Iki cyose iki rero gisigurwa ko ari buye ry'agaciro ry'urukundo ruhuza umugore n'umugabo. Ni ukuvuga muri uru ruhande uru ni uruhande rw'umugabo, uru ruhande ni uruhande rw'umugore. Aha rero hariho ibyo umugabo akunda cyane n'ibyo umugore akunda cyane. Aha umugabo arakunda ko umugore wiwe amutegera atashe ku mugoroba akamuramutsa, kandi umugabo arakunda ko asanga umukenyezi wiwe yamumeseye duhuzu n'ibase, kandi umugabo arakunda ko umukenyezi wiwe arima ko afise ibikorwa. Aha muri uruhande rw'umukenyezi, umukenyezi arakunda ko umugabo wiwe amugurira igitenge, arakunda ko umugabo wiwe amugurira ikambambiri yo kwambarana na kino gitenge, kuko nta muntu yambara ikintu kitagira ikirato. Kandi arakunda ko afata ibikorwa akarima, arakunda nuko umugabo wiwe amusumira. Izi ni tomate ziri mu gashashi, uyu ni nyamugabo asumye. Ibi ni mu ruhande byo gukunda bukebuke. Arakunda bukebuke ko umukenyezi adakubura ntamwirukana, mugabo barabana uko nyene, kandi ibikorwa ari bike bike ntibituma basambura, barabana uko nyene akora bike bike ashobora.
aha uyu mugabo ataha ku kwezi mugabo ntivyotuma umukenyezi yahukana ngo umugabo wanje ngo ataha mwijoro arabireka uko nyene akabaha vyanka. Aha naho uyu n'umukenyezi nayo n'umushinga ntahe nukuvuga uyu mushinga ntahe arataha ku kwezi mwijoro gose umukenyezi yarondeye bigaca bimugora kurondera igice ca mbere, bamwe bakarya igice ca mbere abandi bagafungura igice kigira kabiri ntibimworohera. Nukuvuga wa mukenyezi rero ntabikunda. Rero aha uyu n'umugabo uyu n'umukenyezi kandi n'umukenyezi nawe arataha bwije nukuvuga babisenderanirana ko bose umwe aravyanka n'undi akavyanka kandi bakavyanka babikora. Nukuvuga rero aha bose nico gituma twaciye dukora ibi kubera bavyanka buke bose mugabo ntibibabuza kubana. Ibi ni ibintu byo kwanka cyane. Aha uyu mugabo aranka ko umukenyezi wiwe akwega abandi bagabo azana aha kandi n'umugore aranka ko umugabo wiwe akwega abandi bagabo azana aha. Nukuvuga bose babihuriye ko bavyanka. Tugira Imana. Ntawombaza aho nabona ataye hano nka mwishuri. Wewe? Ego ikibazo nagira ndakubaze. Ni kijya nsuka mbona harya. uravuga gose Ni iyo hagati canke nizi? Iyo iri hagati. Iyo hagati ni kuvuga urabona ko umushinga ntahe ararima arakunda ibikorwa. Umukenyezi arakunda ibikorwa. Nico gituma hagati baca bahurira ku isuka kuko nibikorwa bose bahuriye ko bakunda. Hari uwundi afise ikibazo? Ibyo umugabo n'umugore bakunda nukuvuga uyu mugabo arakunda ko umugabo wiwe umugore wiwe amutegera atashe akamuramutsa nkuko umenga yaramukumbuye. Kandi arakunda ko asanga uduhuzu twiwe tumeshe hamwe je afise urundi rugenda atarinda kuganya ngo mbege je nzokwambara iki. Nukuvuga rero arakunda no ko umugore wiwe agira ibikorwa. Aha bice bija aha kandi umukenyezi arakunda ko umugabo amuzanira igitenge akamuzana n'akarato. Umukenyezi agakunda ko umugabo wiwe amusumira urabona ko ari mu tomate ngaha. Agakunda ko amufasha ibikorwa. Kubera rero bose babihuriye ko iki niki nico gituma twaciye dushira isuka hagati. Baza wewe? Jewe nagomba kubaza urabona hagati hose mwagiye murashemo hari ibimwe mwagiye murandikamo. Baturu tubitegereza ari hagati hari ikibanza cyasigaye akavyo mwanditsemo. Biba byavuye kuki? Ni kubera uyu mushinga ntahe urabona ko uyu mugore natokubura cyane ntumwirukana kandi nahatorima cyane ntimwirukana. Uyu mukenyezi kandi uyu mugabo atashe bwije ku kwezi ntiwahukana kandi ntimwidogerura birabuko nyene ukaguma bikubabaje buke buke. Rero mu gihe bya buke buke mutabihuriye kwibi nibi numva nta gituma haa naha nico gituma tagira hagati. Hari uwundi afise ikibazo? Baza wewe nimba ufise ikibazo. Iki ni gukunda cyane. Iki ni gukunda buke buke. Iki ni kwanka buke buke. Iki ni kwanka burundu. Sawa? Baza wewe? Hari ikindi kibazo nagomba kubaza. Murabona mwadusiguriye twabonye ibice mugabo ntimwatweretse igice ca mbere n'icya kabiri n'icya gatatu kugeza ku cya gatanu mwavuze ko ico kicigwa gifise ivyigwa bitanu. Rero ntimwagiye muradusigurira kimwe kimwe icigwa ca mbere cya kabiri cya gatatu cya kane kugeza ku cya gatanu. Intambwe ya mbere n'uyu muzingi wose uraha hantu aka kantu niko twita Diyama ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri naha. Intambwe ya gatatu ni ibi bikorwa biraha. Intambwe ya kane
ni ibi biri aha hagati aha hantu aha. Intambwe ya gatanu ni ibi bintu byo ngaha abantu bari ngaha n'ibi bikorwa bitari byiza biraha.